reka tuhere kubaririmbyi abaririmbyi bakavuga ati mu Burundi bavuga ati uravye Vestine na Dorcas promotion mu bahaye baje Burundi urabona nyine ko byabaye nyine akavuyo nyine birakomeye ariko abi wacu kumenga nta power mwabahaye kuko urumva ngo nimwibagire nabonye post ya Arvela muhimba bati nimwibagire yuko hari abandi ba artiste b'abarundi kazi n'abarundi baza guperforminga muri iyo show nyene ariko nta gaciro kandi umwanya ukwiye ariko nta gaciro gakwiye bariko barahabwa nka Prophète MODEST yateguye kino gitaramo ariko apanga ama strategie yose ibi bivuga kwiki so icyo nagomba nkubwire gato mu baririmbyi twatowe bagiye kudufasha n'abaririmbyi bakomeye babizi cyane muri gospel ariko n'abaririmbyi babuze platform ariko gituma ukunda kumbaza ngo mbe ukora iki nahura na Randre ukora iki nahura na Simizi kuduha amafaranga ukora iki abanyarushengero bunye nabagacamatse wewe kuzana amafaranga ukora iki y'abantu bagaca bihindura ngo wewe uja kuzimona muze muhanyereke ntangizagira bazohanyereke niya bigitoro gica kiboneka cyatuciye imbira kikaba amazi hano urumva kizana niya bakoko idolari rica riboneka bamba bari jewe rica riboneka ikuzimune hakaba habaho jewe cyane tanga kikimaze mbicungu kuki igihugu ndagikunda nukuri igihugu ndagikunda hari umunigeze kuza kwimbwira kwa pase oya ngo barambwiye ngo ujikuzimu rere tamugasa Isaac TV ho ndabarabukije bakozi ba Isaac TV aho mva mukagera Imana ibahezagire cyane tubana dushimira Imana kuko bishitse ukavyuka ukaramuka ukirigwa ukaryama umunsi uragenda undi kinjira ubonye izuba rigenda ejo kabura rindi izuba muze muri kushima Imana rero je nitwa Isaac Classic Drizzy kuri kamera nta byinshi kuvuga uno muzi rero bahungu ndabatera inkuru n'abakobwa n'abamama mwese mudukurikirana ku isi yose aho muva mukagera mumenye yuko ebana yana tuno muzi kabisa gisaba yuko nkoresha energy idasanzwe ndi kumwe na Prophète MODEST benshi baramuzi abatari baki baramuzi bamumenyereye kuri social media bamenyereye ku bintu byinshi bamuzi ku bikorwa byinshi bitandukanye ariko rero kandundura yatangiye kuzarategura ibiteramo byose biravugika ibiteramo ariko si ivyo gusa nibindi byinshi asanzwe akora aravuga ubutumwa bw'Imana ijambo ry'Imana kuri Buja FM aravuga henshi akora byinshi akiza benshi arokora benshi nibindi byinshi tuzakumenya tutari tuzi wanashima Prophète MODEST ndabaramukije ate turakuramukije amahoro y'Imana bane namwe amahoro y'Imana bane namwe ndabona MODEST je ndabaheruka kera ndiko ndabaraba kera niho ari bwavyibuhe niho ari bwa novuga ati namavuta wasizwe wisize niho ari bwagira radio ndaheruka kera kabisa ndaguheruka kera cyane ariko ni Simon shime ko dukomeye MODEST je muvyo nkunda ndakunda ijwi ryawe bayizo sindigenda ndabikubwira ariko today ndabikubwira ubintu nkunda ndakunda ijwi ryawe ndakunda like ijwi riri unique numurakumvisha avuga ni MODEST umuntu Isaac nashobora kuja gutangura ibintu utakira yije you know it hari abantu byo batabizi okay yeah icyo ni ikindi kiganiro why ukunyene ndakubona ni kumeze mu buzima busanzwe like uvuga make uratekanye uri pose gute no kurema peut-être ko takuzi cyane ariko cyakwe ni kumeze ngeze mu bajene ndaparuka urebera umujene yego ngeze mu batama acisha make ngeze mu bana turajana hano hose vraiment okay gusa ndi umuntu banezerwa cyane ndi kumwe n'abantu banje ndi kumwe n'abantu banje ba vrai baba nyene niyumvamo ba vrai bahora bambwira ati turashima Imana ko uri bagira kuri pasteur cyangwa ko donc kuba pasteur nico cyo kuraho yuko
uba social. Mbajya okay. Prophète na pasteur tuje rero mu vyusanzwe by'abantu tukumenyereyemo. Pasteur na prophète batandukaniye na kuba ayo mazina arashobora kubatandukanya kubera ko twabuze umupasteur tukavuga n'umuprofete. Pasteur n'umuntu afise ishengero areze, ishengero areze, akariba hafi, akarimenya, akayigisha. So prophet n'umuhanuzi. Mugabo umuntu ashaka kuba umuhanuzi ari umupasteur, ashaka kuba kandi n'umupasteur ari n'umuhanuzi. Okay. Mugabo ugasanga hariho ico usanga casumbije, hari ico ushobora gusanga casumbije ikindi. Yeah. Okay. Hari ico usanga casumbije ikindi. Ni byari step yo kuba prophet. Irarengeye kuba pasteur. Cyangwa pasteur ni cyangwa bose barangana cyangwa bose barangana. Okay, sawa. Umuntu mwarutu yundi bose barangana. Uno musi tukora ikiganiro nk'uri mu bajane, tukora ikiganiro nk'uri mu bapapa, tukora ikiganiro nk'uri mu rushengero, tukora ikiganiro nk'uri. Oya, kora ikiganiro nk'umuntu uhuye nawe. Donc muzinanye c'est tout. Niyo bice biza kuryoha. Okay, bice biryoha. Nibyo tuba dushaka kumenya umuntu tuko turakora ikiganiro tumukoreshe ikiganiro mu ihe engo. Okay. Twavuze ari barakuze ariko kandi batakuze. Harabashaka kuba bavuga ati Modest n'ibyo turamubona ni reka tuhere muri background yawe gato. Tugenda kunda gutangura inyuma gato tumenye umuntu neza ivyimbitse. Modest ninde like tuvuze ninde tuvuga yavukiye he, yavutse ryari bibaye ngombwa tumenye yagiye mu butumwa mu bikorwa vy'Imana ryari, reka ibikorwa vy'Imana yaciye mu bindi bimeze gute, umwana wa kangahe mu bana bangahe, yasafise abavyeyi bose arubatse n'ibindi. So narinzi ko tuhere kuva umuhamagaye tuganira ku by'igikorane ku bya concert. So Prophète MODEST d'abord ni umuntu azi ko akijijwe, akurikiza amategeko yose y'agakiza, ariko atereka abantu ko akijijwe. Yego. Sauf umuntu atoye yuko akijijwe uko atahura. Ico gituma uzosanga nta muntu n'umwe tutaganira. Ndi umuntu w'abantu bose. Okay. Ntuzosanga nambaye costume tutagiye mu rubanza, n'urubanza hari igihe usanga nayiretse tayambaye. Ni mu ubwo buryo hari igihe usanga nambaye ikabutura cause bivanye n'ibikorwa ngiye. Okay. Nk'ubu nayambaye kubera iki turimo turubaka. Okay. Kubera ko turimo turubaka nteza kuja gufasha ibikorwa, simba ngo natanze ibikorwa. Ahubwo jewe ndaja kubaka ibikorwa. Okay. Yeah. So rero Prophète MODEST imyaka sindayivuga. Okay. Sibyize kumbabarira. Nta kibazo. Uburenganzira bwawe. Navukiye mu Kirundo. Nkurira mu Kirundo. Okay. Niga mu Kirundo. Ah bon. Kirundo pire. Ndi mu Kirundo pire. Narahize primaire. Ndahiga secondaire. Mugabo. Nize amajahe. Nize kuri école Bushaza. Nize kuri école EP Bushaza. Ndayiheza. Nja muri lycée muri lycée Kirundo. Okay. Lycée Kirundo ndaharangiza. Mugabo sinahamaze iyo myaka yose ya inférieur. Umwaka wa nyuma nawize aho witwa kuri La Fontaine. Baca banyorienta muri Don Bosco Ngozi. Sinagiye kubera business cyangwa ngoma I Bujumbura. Okay. Ivy'ubutumwa wavyinjemo gute? Ivy'ubutumwa narakijijwe, harageze igihe ndakizwa, sinza kuvuga umwaka. Harageze igihe ndakizwa. Sanga nyene nakijijwe. Nta muntu mwigeze ambwira ubutumwa bwiza. Parce que non mus je suis catholique convaincu. Yeah, cyane. Catholique? Yeah. Okay. Rero ndiyo ndavuga ngo ndiyo kuko nta kintu na kimwe je batampaye nari nipfuza kuronka.
Okay. kuko umuvyeyi aguha ico afise ico adafise naco yo kwibagamo barabimpaye neza ariko hari n'umuntu na katolika ndayipratika cane neza cane so nkunda kuvuga amakosa nakoze menshi je amakosa nayakoze ariko nkijiju yego utarakizwa amakosa si menshi hari amakosa je ntari bwakorere donc ngiye gukizwa hari ibintu ntayengira ntange hari ibintu kubera ko nakijijwe muri period n'inzoga nyinshi hama ndashika ahantu kuri jewe mvuga ati kunumva Imana ikomeza kumbwira gukizwa nararota mwijoro nkarota nakijijwe nkarota bya bintu by'abakizwa nkava manager ko shaka kuja mu gipatiri amanota yo kuja mu gipatiri na rose wayi bari mu baranyankira kuja mu gipatiri so ndagenda ndasaba yuko no mu patiri biranka hagira n'igihe kuri korana ba mu Kanyosha nja kuri petit séminaire mu misi ya mu gatondo buri musi apart kuva niga primaire nazinduka buri musi mu gatondo gusenga abantu mu Kirundi bose barabitse naja mu ishuri ariko mvuye gusenga muri église muri catholique yes kandi umwuka wera nawuzuye ndi muri katolika bon yeah nice okay rero Imana hezagira abapatiri bose hezagira abantu batwigishe kubatizwa ndamwibuka uwo mupapa twigishe neza Imana izimuha umugisha okay umaze kuja urumva ariko no munsi ntukubona cyane muri catholique waciyivamo oya sinayivuye mu bavyeyi banje niyo bari wewe yego ariko urabona ko wewe utari cyane muri catholique se kubango ntacyo kubera ikibazo utashimiye kuba umpadiri ntibyakunze donc ntibyakunze byabaye ngombwa ko banyankira kubera mama na papa acte de mariage bafise mugana nabwiye ati buri munsi naraje duhejeje gusenga nacanja kwirega kugira ngiye kwirega atane ibyaha afise kugenda beko patiri nkaca mbwira patiri ndashaka kuba umupatiri ariko wegende abapatiri mbonye y'umushasha nkaca ngenda shango ati ndabishaka ariko harabaye akabazo kubera ko je sinzi kubesha bro okay sawa urugendo rwawe urumva rwarabaye rurerure tuje gato tubwire ntahe gato yo kwakira agakiza kwawe rero no kuba prophète tugiye kuri step ya pasteur na prophète so rero kuje sumu wewe hitamwe avuga ati gukizwa nari ndimo ndaba film ariko nari ndi muri Neven ya mbere narayimaze Neven ya kabiri ndayikora Neven ya gatatu on ni Merci 9 fois 7 ni 27 9 fois 3 ni 27 imisi 27 hama ndabivuga neza nyene uko kubona bivuga mutima mweranda arangendera ya mutima mweranda ngendeye nari nicaye ndimo ndaraba firme heje kora firme nari mu masengesho ya Neve narisonzesha ico gihe narisonzesha nako no kwisonzesha nabitanguye kera n'igihe nari muri interna so mazire kwa nisonzesha sinzi ko gobera nari nisonzesha sinzi ko nari ndarondera Imana cyane iyo Neve ndayirimo hasigaye imisi 3 mwuka werarangendera anyereka ubuzima bwose nabayemo okay ubuzima bwose nabayemo ingene yandinze ingene yabanye nanje ubuzima so rero nibaza ko ari naye yindi Imana irambwira ngo uku kuboko bagutemye ntigutemeke bon ndashaka aba ariko uzorambika ibiganza kubagwaye bagakira uzovuma azovumika uwo uzohezagira azohezagirwa nayo majambo yambwiye wow ariko hariho n'ibindi nyene kuvyumvisha abantu baragutaho bande kuvyumvisha abantu ati right now ndagiye mu ba prophète ndaba pasteur okay Isaac
nabanje ndigishwa kandi hariho ibintu abantu sinzi urambwira amaze kumbona fise ukuntu nkora ibintu ikintu nza kuboneka giheze nekomeze naramaze umwaka wose ata muntu n'umwe azi ko nkijijwe baza kubona pa ntanguye kuzinda professayinga rero navuze ko bamunga ashaka kuba yarazimiye papa rero acaranyegera arambwira ngo mwana wewe warazimiye wewe uri mu Rose Croix wewe uri mu bafirmaso wewe uri mu Illuminati so kubera ko ni intellectuel anzana rero ibitabo kugira ngo nsome ibitabo arambwira ati wibyo ibintu urimo nibi kubera ko ntanguye ku uprofessor ngene ndamubwira wewe ibi nibi ndimo ndakubona ibi nibi byarabaye ibi nibi byarabaye ngo muvugishwa ego kera ndamubwira ibintu yabayemo ari umusore ego wabihere kwa muze ego arambwira ati rero ibintu urimo sibyo so rero nkoranya famille yose dusenge abo tuvukana kubera hariho za karande zinani z'umuryango ndabwira muze ndabasengere Imana irakwiye kino kintu hariho rero umwana abo tuvukana so rero tumwe turasenga imbaraga ziba zikiri nyinshi ukiri umujene ntizibari nyinshi wawubimvamo nyene donc no muri mu bintu vya spirituality haraba mu adolescence kumva urashushe mugakiza urumva igene adolescence nkunda kwita ngo adolescence spirituelle ukumva ibintu byose wabikora rero harimo abo bantu umva harimo abo twavukana babona babipinze mugabo akavuga ati yavuze byo canda bahagurutsa tumwe turasenga bose baca bagwa hasi papa caravuga ati revyo ibintu uri mu jewe ndabizi ngo mwana mba ndagufasha wewe waramaze kugenda mu bintu atari byo nuko rero urugendo rurerure tugiye mu vy'umuntu yagiye aracamwo ni byinshi cyane ni byinshi gusa arakajambo kamo wavuze shaka gato ukadusigurira hamace tuja mu gitaramo cacu tuko turategura wavuze akajambo ati narakoze amakosa menshi maze kukizwa tuzi yuko abantu bakijijwe ahubwo amakosa baca bayirinda ari menshi ariko wowe urumva ni inverse uvuga uti jewe naciye mu makosa menshi maze kwakira agakiza tugira nk'amakosa 3 waciyemwo uyazi cyangwa utayazi uvuga ati man imbabarire pe sinari bwakire Kristo ariko nafashe engagement yo kuja gukizwa bati reka fata engagement yo kuja gukizwa mugabo sinari bwakire Yesu bati rero ibintu byose jewe ntakoze ko Imana imbwiye ko nzaba pasteur reka maze ndabiciyeko kwanza hamace cenja gukizwa sawa uno musi rero mezi 3 narakoze amakosa kabisa ndabati enough is enough yari muri rya adolescence oya urumva donc we hari dufate nk'ubu uravuze ngo okay ngiye kubana n'umuhungu kubera ko ngiye kubana n'umugore kubera ko nahora muhiri wacu ko araba type bavuye bagenda kubaka sivyo batagiye mu mageto kujya kwacu bati okay ko ntagereye muri geto nahora nta kare ino misi yo gukora mariage barazi ko nakuze iyi misi ya nyuma reka manze nje ukesha kwanza sasa ndakwiye kuza ndataha bwije okay like that uno nutubazo rero tubiri kamwe shaka kumenya muri mukazi kubuvugishwa Prophète challenge ni nyinshi muhura nazo kuvuga yuko murabavugishwa b'ibinyoma kuvuga yuko muraba freemason nkuko wari watugetse na papa yari yabitanguye n'ibintu byinshi iyo uhuye n'abantu bako ravuga ati Modeste no mu prophète w'ikinyoma no mu pasteur wa fake ari muri babandi ba fake kuko nivyo avuga nivyo fake wowe bishura gute papa wanje nawe yaciye muri Neven ndavyibuka arambye ati nanje ngiye gusengera yavuye Imana yamwemeje yuko ivyo ndi mwarukuri iyo abantu rero bavuze ikintu kiri contraire y'ico nakoze nta numwe twazananye mwisi you get warigeze kumbaza kubera iki abantu bavuga ntubishure uwo mwanya wo kwishura nta office
mfise umwanya w'ibikorwa gusa. Okay. Sawa. Biramaze gushika ugakora itangaza cyangwa se ukaturira umuntu ibintu ntibimube. Ntabyo ndabona. Yego. So ibitabaye navyo bizo. Harakangize kuba uvuze kuri intama mu rugamba ko bazotsinda baca baratsinda. Kaje kantu iyo affaire sinovuga ngo mbe sisha kwinjira indani. Ana mpamvu kwinjira indani. Kubera ko akona kantu karangiye. Nshaka kuvuga ngo urumva ngo vyagenze uko ya. Okay. Sawa. Uno musi uko ateguye igitaramo gikomeye cyane kizo itariki 23 ntijya ejo nejo. Ni hirya y'ejo. Igitaramo ubona ko abarundi n'abanyarwanda gisa n'icyabakanze muri engo zibiri. Cyambere bakangutse kubera yuko bavuga ati tarabo kumenga hari abatari babizi yuko bashobora kuba bari bashobora kuza kare nk'uko duhe detail gato z'ico gitaramo avant yuko ariko abatarangira muri zo detail reka dusubire inyuma gato tumenye wahuye nabo gute cyangwa wabiyumviriye gute bya bindi kwerekwa waraberetswe byagenze gute wabipanze ryari bya gutwa umwanya ngara gutegura gupanga igitaramo. So ibintu byose ubona ndimo ndakora uyu munsi nari sanzwe ndafise muri gahunda. Okay. Kuva 2019. That is why I come back. Kuva 2019. Ibintu byose nasize shaka gukora kidagiye. Uyu munsi shaka tubikore. Okay. Yeah. Waherere kuraba. Yego nahereye kuraba nibyo ntibari bwatangwe kuririmba. Ariko abana indirimbo ya mbere basohoye ndababonye. Yaranyubatse. Ndangije ndumva ukuntu baririmba. Ndagira ubushakashatsi nari mu Irene turahura kuri telefone. Ndayisaba umuntu ndanayimusavye arambwira ndayifise then tuba bagenzi. So ndamubwira nyine ibyo akwiye gukora kugira abantu batera imbere. Yego. Okay. Bishobora kunda ndamufasha ndamubwira ati kora bino nibi abana bazoca batera imbere. Okay. Uno musi urabona ko bageze ku rugwego rwo hejuru. Hari amakuru avuga yuko bwa mbere bagira baze mu Burundi babaka imiliyoni 150 y'amarundi ariko bikibiranka nibaje. Strategy wakoresheje nizihe warayabahaye canke ni yandi masezerano mwakoranye? Oya Isaac. Nta service nimwe gratuit jewe nemera. Kandi kuva kera tuzi turabana hano tuzinanye. Umuntu ndamubwiye gukora kino kintu ndakimuhembera neza cyane gusa ayo mafaranga ashaka kuba atashitse. Okay. Mugabo twaraharuye ibiharuro byacu turavuga ati amafaranga arakwiye ku buryo banaje bazi ko bakora concert zibiri jewe ndabikasa shaho concert imwe. Yego. Kuri programme yari concert zibiri. Yego. Ndavuga ati kintu wabani abarundi. So kubabani sinkora ikintu kubera ko abandi bagikoze. Kubera ko nabonye ngurumva ngo bazanye muri ubu barakora VIP bagakora no. Iyo ngiye ninjiye mu kintu ndashaka nkleye my personal things. Ibintu bitandukanye n'ivyundi muntu. Okay. Yeah. Iyo rero maze kubizana nkabitereka kuri plateau nkavuga ati kino kintu kiraza kubaco canke nikibaco. So nta gihe na kimwe uzosanga nakoze ikintu ntigifata igisigara canke se. Okay. Never. Kuko manza kwitonda. Uritonda. Ndabanza gufata ukwezi kwanje nkasenga Imana nkayibaza Imana bino bintu ubirimo. Rero ko umwana agiye kuvuka rekana Herode amenye ko yavutse. Okay. Sawa. Uno musi uri muri wabazanye Vestine na Dorcas. Bari gahe Bjumbura ariko baje kare. Kubera iki baje kare? Hari target yi. Hari media tuze kuhaba ni program ziko zirategwa ni. Kubera iki bashimye kuza? So media tawa ntayihari media tuwa kubera ko ndanazermina cyane. Yego mu gikogwa bafite ukuntu napanze nkavuga ati umurimbyi namaze kumuzana ni nakora media tuwa biza kwiciki
ninayikora biza gutanga iki. So narangiza icyo cyose nza kugikora nakoze ubushakashatsi apana ko abaririmbyi bacu ngaha oya nja muri Etazini nkaraba mbega ubu Darlene niyasohoka igihugu akagenda kamara indwi muri Australia agakora igikwane kigakubita kandi yamaze yindwi aza ko yabigenjeje gute mbega yakoresheje strategy ko hariho bamwe bagenda bakamara y'ukwezi yakoresheje strategy ko atagiye mu media yakoresheje strategy kwishira kure y'ama media birafite icyo bifasha muri system y'igitaramo. Sinigeze nishira kure y'ama media bashira kure ya media tour uvuga abanyina yego birafite biza kumfasha cyane cyane gose mu kazi kubera impano iri muri bo n'ukuntu nzi ko hariho attractive of anointing muri attractive anointing haramwo guhuza umuntu n'uyundi n'Imana yarabikoze ari Imana. Marika araza abwira Maria aramubwira ngo niwahura na Elizabeth uraza kumva umwana akina mu nda yiwe ngo aho nyene Elizabeth atangura guhanura hariho amavuta yatumye mu nda ya ntuzanye ya Elizabeth harimo Yohana ahanura ibigiye kuba kuri Yesu kandi Yesu ataranavuka aho nyene burya yahavuye acaja gusaba inda ya Mwuka Wera. Okay. Bitaro bitaho rero nico gituma abo barafise band ibafashe Kigali narayerimenye abo rero kuvejo barakoze ama repetition okay none musi nubu barajyama bararuhutse kuko plan baza bayizi nubu bave muri repetition ubu baraza gusubira mu zindi repetition paka dutanze ikintu hamwe umuntu wese avuga ati bwa bundi sinenzi ko concert z'abakezwa ziryoha. Okay. You get sawa shaka rero igitaramo ducinjira ndimo ndahuza spirit yabo na spirit y'abafana ndayisiga barundi ico bituma hazobaho ipendo nizofata beking. Okay, hariho rero ibintu ari imyidogo iri mu migwi itatu shaka utangira umuco gato. Imyidogo ya mbere mu ba journalist of course imyidogo ya kabiri mu baririmbyi b'i Burundi ba gospel. Imyidogo ya gatatu mu ba journalist abaririmbyi na social media ndabivuga uko sinzi bivuga peut-être yo bari migwi ibiri reka tuhere ku baririmbyi bavuga ati mu Burundi bavuga ati uravye Vestine na Dorcas promotion mu bahaye baje Burundi urabona nyine ko byabaye nyine akavuyo nyine birakomeye ariko abi wacu kumenga nta power mwabahaye kuko urumva ngo nimwibagire nabonye post ya Arvela muhimba bati nimwibagire yuko hari abandi ba artiste b'abarundi kazi n'abarundi baza guperforminga muri yo show nyene ariko nta gaciro kandi umwanya ukwiye ariko nta gaciro gakwiye bariko barahabwa nka Prophète MODEST yateguye kino gitaramo ariko apanga ama strategy yose ibivuga kwiki. So icyo nagomba nkubwire gato mu baririmbyi twatowe bagiye kudufasha n'abaririmbyi bakomeye babizi cyane muri gospel ariko n'abaririmbyi babuze platform bamuranyumva neza n'abaririmbyi babuze platform bisigura barabuze ahantu batangira ivyabo ziya quality bafise Nico bituma abo nje nitoreye babandi mwimye mbuga mwimye umwanya ariko ipendo barakunzwe n'abandi barakunzwe ariko ndashaka mumvirize cyane kuko barabizi nukuri barabizi kandi cyane rero tugiye gufata baje bakuze cyane Victoria zibo bari kuza nta kibazo mugabo abandi bakuze cyane abandi bari hejuru bari yatwara bamenye Gospel Entertainment Limited ije gufata kuvyura ingabire z'abantu ziri hasi zikabaduza rero imyidogo bavuga promotion promotion yarayikoze nta hantu na hamwe kuri radio dufitanye ama partenariat umuririmbyi mwabatuma turakorana ataciyeho
ariko arasigura iki gitaramo asigura iki gitaramo kubera iki kuri press conference batari bahari nibo babuze umwanya yego mwarabatumiye twarabatumiye barabwira ati mwese muze muhari narababwiye okay nari nagabuye mu mico itatu umuco wa gatatu ndawibutse abafana bavuga ati kubera iki aba artists bavuye hanze mu baha amafaranga menshi cyane mu bitaramo byanyu kuruta aba artists biwacu ngaha no sinzi yuko iki muri gospel gihari peut-être mwe mushobora kuba mufise ngene mwabipanze ati twebwe bose baraturonse kabisa bameze neza ko bavuze ati nukunda service ya gusa ibyo twisanga vyabaye sivyo kubera ko ari mu main artists ibi biba hose Isaac au niveau international ibi ni niveau international gusa mugabo sinzi kituma bino bintu naravyinjiyemo ariko reka ndabivugeho gato ukuri bivugeho gato mugabo ni kuva kera jewe navuye ngashaka kuzana mbonye ukakuvyibagira navuye ngashaka kuzana mbonye byanaheze bicabira okay rero jewe nakoze igikorwa Imana yambwiye kandi ibintu nacinda bisanga uko nyene ariko ndiko ndigukunda ndabihindura cyane kigiramo ikibazo uko hari nk'umuririmbyi azo performing hajya azovaho fata management yiwe uranyumva fata management yiwe kandi ndabizi umuntu wese azomubona azovuga ati nokuri uyu muntu arabaye mu artist wow rero kugira umurongo ico gihe ntibizokorohera kugira umurongo kugira bamu performing agende gu performing ahantu ntibizoborohera abo artiste bose bazoririmba muri gitaramo cya apanetse bajya bose uwo muri harimo umwe hajya umwe hajya urafise umwe urukurakora yego twaratanguye no gukora wow so rero ndabizi ko hari umuntu azovuga ati there is something behind uyu murimzi habaye so ikibazo nuko abantu bari muri management ya hano batazi ku managing abarimzi babo nico kibazo gusa gihari abandi nabo bakanka kuja muri management bakibaza ngo bonyine bazovyikora ntibikunda kabisa ntibikunda so rero ico kintu nk'ubu ndagwe nk'akarorero ntushobora kuja gufata Vestine na Dorcas ubakoreshe Merci utaduhaye $800 $800 nico ituma utazobabona ku mamedia n'ubu muririmbye niko bizogenda batangiye iganiro kuri YouTube channel bariho $800 my god kandi kuva kera ivyo ne biva kuki umugambi namubwiye niko management yabipanze nikipana namubwiye ati kugiza Imana unyumvirize nk'umuhanuzi wawe unyumvirize wambwiye ngo uranze warankurikiranye ndagutelefone nije ndakwironde unyumvirize nk'umuhanuzi kandi nivyo bintu byaramaze kublendinga bajya abantu ariko ubabona ko ucumenga gospel mwayigize business benshi bakunze kuvuga ijambo ry'Imana ridandaza banzu ndemba ndakubwiye ibintu sinzi ivyumviro biri hano hantu muri twebwe nukuri bino bintu birateye ubwoba cyane ukabona umuntu afise WhatsApp afise telefone ya Android agashobora kwandika ijambo nkarije hari ibintu twandika kuri social media bitabaho ngo muko muradandaza ijambo ry'Imana uranyumva neza kandi ngoma ndagaso ibintu twandika kuri social media bitabaho ari byo biri mu birasubiza inyuma abantu ba artiste bacu ari byo bisubiza inyuma wewe nyene wavyanditse biguteshije agaciro uranyumva neza hari abantu batabizi uramaze kumbaza umuntu cyagiye uzana zijya nkuru twicaye z'abakozi b'Imana uramaze ko nda kwishura ngo usubize kubera ko tuvuze umuntu zigituma ndabireka ninamuvuga je nije mba nisubije hasi umaje mu makerero bref ubishuriki abantu bavuga ati kuzamurarisha ibiteramo amafaranga ijambo ry'Imana muri kudandaza umuririmbyi tumuhere hasi wewe nibaze ko ibintu bize tumuhere hasi umuririmbyi management imaze kumufata pana studio umumenya mu kwambara n'amafaranga umugurira imodoka n'amafaranga umugurira igitoro n'amafaranga umurihira inzu n'amafaranga uranyumva ntashaka kuza mu nzi ya million ko kuri muri blendinga
utange vya bintu nyene wifuza hari gihe mu kwandika umugurira indirimbo amafaranga uranyumva umuntu yanditse indirimbo ntaje musi y'igihumbi $100 peut-être sivyo naho yo bijana niyo yo bijana nta kibazo sivyo uramenye vya bindi byose by'ubuzima rero tujere muri studio okay studio tuja kujamo washaka yuko umuntu atanga ikintu kizima ntituza kuja munsi miliyoni 2 okay sivyo ugiye mu vya video n'ibindi hari umutipe yeje nabajije video twashaka gukora duheruka gukora ambwira ngo udafise miliyoni 15 sindakwemera okay so rero abo bantu bandika biriya bintu nibagende babwire turiya tuntu twose banze kwagusa bavuga ati mbega ko mwakoze aka video kwagusa uyu mu producteur kwereka yabarihishije kandi ari ibintu vy'Imana okay iyi modoka ikwereka yazimye igitoro kandi ari ibintu vy'Imana so rero ndashaka tube aba intellectuel ndashaka tube abantu bari kuduga hejuru tuduge hejuru tuve mu ivyo bintu hari nukuri ari umuntu ashaka kwandika ikintu nkaca ngenda nkaca ndabasti ntuze profile yo ndabe basi iyo yize ukibona tubapi none tuzotera imbere gute okay aho nyene tufatanye n'imyidogo y'abesha makuru twavuze abesha makuru abafana n'abartiste babahejeje di problem management zabo ivyo ntibaraba hariho probleme z'abafana wazishuye tubifatanye n'iby'abesha makuru waravuze akajambo hajya kuri press conference ati turi muri business nidushaka media rimwe zo kwinjira hajya kwanza ize ikamera igitaramo bisigura dushaka kuko hariho ama platform yacu ama platform y'igitaramo kizocako bizoba bimeze ukuntu duhere kwanza gato tutararusha abantu tutari narakibagira nanje tike nangahe baziko bazigurira he kuko urumva n'hijya yejo abantu bashaka kushabaza mu gitaramo tike nangahe ni kuri Source du Nil by the way ni muri ville hagati mu gisagara Source du Nil bayish barahazi ariko kwinjira ni 10,000 mega plus sanzwe VIP ni VIP ni 50,000 okay VVIP ni 100,000 VVIP ni 100,000 nama prix wanashima sanzwe cyane ugereranyije ibitaramo byose tumaze kubona by'abashitsi baje baza ikibazo ni kumbaza igituma twashize nijura gambaze impamvu mwashize ibyo biciro ariko cugigwako n'impamvu wavuze akajambo turi muri business tubwizanye ukuri mureke kuza murafata ibintu mu bivanga turi muri business rero ntidushaka ama media zoza gufata igitaramo cha Dorcas na Vestine so ubatahuze neza kugira peut-être imyidogo igabano donc baraba bifata nabi kandi ariko nagenda basaba imbabazi twigishanye igihe cyose ugiye gukora ikintu urabanza ukibaza iki kintu mbega ndagikora gute okay ndagisubiza gute okay mbega nzongera gukora ikindi okay igituma twashize ku mafaranga make d'abord turashaka abantu bose bazi bose hari n'amatike 10 ni make vraiment kuko uravye abandi kwinjira ari 100 plus sanzwe muri yo ni VIP le platform iyo tumaze kuvuga ya mafaranga turashaka ko abantu bose baza d'abord kuko icyambere nuko umushaha wa buri muntu wese umva ubutumwa bwiza nta gikorane tuzokora kizimbye mu bintu byose turimo turategura twarabivuze dushaka gusa kino kintu ntikihave ntidugikore cyo dusigara tutaza n'ibindi bintu okay nibaza ko amafaranga twashizemo amwe wayavuzeho gato nayo twogaruza niza cyane uravyemeza miliyoni 100 wayagaruza mu gitaramo ntibikora nayo twogaruza muga turashaka ubutumwa bwiza bukomeza kuvugwa okay Bibiliya iravuga ngo ko mutabivuze bazizera bate ngo ko mutabijeje by'ubutumwa bwiza bazobwizera bate ngo mbe ko mutabatumye bazobwigwa gute c'est-à-dire ubu kugira ikintu tugutume nuko tuguha amafaranga ubu nta mwembe ugihari wo mwishamba
ntabwo kari cikorora n'igikoroye nyine nzaba yaryumvise sivyo so rero ndashaka tuve muri hari igihe bavuze ngo hari igihe ca antiquité igihe ca moyen âge igihe ca ivyo bintu byose tuvyemere ko bibaho rero mugabo twebwe twaje kuvuga ngo dushaka kurisha twunguke n'ukoroya bari turashaka ko abantu bavuga bumva ubutumwa bwiza ubuheze mu kwicumi twarakoze igikora le 22 le 20 sorry le 20 mu kwicumi twakoze igiteramo ntitwarihishije uranyumva ubu dukoze icyo kurisha kubera ko twazanye umuntu avuye hanze hariho ari byo twamufatiye twamurihiye twamurinde kandi kubera kudasoma Bibiliya byo bintu bica bipfa ngo harahiriwe cyane umuntu ngo harihiriwe cyane umuntu yakira ibirenge by'uzanye ubutumwa bwiza nane kweri bareke gushamo ni kugira gusa dufashanye bino bintu bize bihame birabaje cyane kubona ambabarire ababiteguye ibiteramo bindi bitandukanye atari ibiteramo mbabarira mvugamana bivuga imana umwaka warugiye guhera atakonse dufise yo guhimbaza imana no gutazira imana sivyo dusengera igihugu uri kuranyumva neza yes abakizwa Bibiliya yaravuze Bibiliya iravuga ngo mwabana y'ibijujumwe mutazi gutandukanya imvura yuko iza kugwa cyangwa ndazi gutandukanya ngo yuko ngo iyo umuyaga uvuye iburasirazuba imvura iza kugwa ngo niyo ngo uvuye iburengerazuba imvura ngo umuyaga uvuye iburengerazuba imvura itaza kugwa ngo murutwa ubwenge n'abana b'isi urumva ko kantu ahandi naho Paulo ashika ahantu arababwira ngo mbega mwebwe ninde yabarose barazi ko arigire hashika stade nibaza ko ari umuntu yatorotse mu bijanye n'ubutumwa bwiza abakozi b'Imana bararogwa oya ni umva nibyo nibaza kandi bici bawo nimutagira ubwenge nzobata nene twakora igikorane c'imiliyoni majana 2 sivyo hakaba tutinjije basi ni miliyoni basi 50 basi tuzosubira gukora ikindi dusaba turafise miliyoni 50 hagire abadufasha mu rushengero dukora ikindi gikorane ibikunda uri pasteur ukazana ibintu mu rushengero uvuga ati nimuze dukora igikora atani 10 washizemo oya nibigunda bose bacatangura kwiruka mugabo ukavuga ati je hariho 50 miliyoni zihari nimuze dukora igikorane ndagutuye inkuru bacavuga urayafise ndashize mu miliyoni urayafise ndashize mu majana 5 kubera ko isorosoro iguri igiye bica bikunda uzi yuko mu rusengero bananyanke baravuga ati twese tuzoriha just imagine n'abari mu ba protocol tuzoriha n'abari mu basenzi bajya protocol bajya badufashije kuja hari bambaye ijya mipira bose bazoriha mon Dieu kubera iki barazi valeur y'umurimo w'Imana barazi valeur mba nashize mu ico gikorwa yes okay amenyesha makuru nabo imyidogo yabo kubamenyesha makuru imyidogo yabo sinzi ico yafatiyeho urashaka ukimbwira ico bafatiye ko mwaduhamagaye kuza kwakira abashitsi twarabakiriye presque fresh twabitavye cyose byagenze neza okay turatashe ariko why kuri show mushaka ko kuko amenshi makuru mubabonye hajya kuri mu bitaramo ntibashaka kwicara tu ngo barabe ngo igitaramo bashaka ko bakure makuru ajya kuri igitaramo babwiriza ngo cha muba limita mu cha bahagarika ati no wow sinzi cyese ndabizi ko bivuga uko by'ubyo ndevuko nabyo kugira mukire kandi mumenye yuko twinjiye mu bintu bikomeye cyane dutandukanye icyatsi n'uruhu ikintu twavuze ko ari business dufata ko ari business ari ijambo n'Imana na business biravangatiranya apotre ijambo ry'Imana niki ijambo ry'Imana niki ijambo ry'Imana niki niki bidafatana ni na business my goodness numva ko bya Lazare mu Lazare bya Kaisari mu Kaisari okay Imana ishimwe amen Paulo yarazinga amahema kandi ivyo nakubwiye ngo twafashe ko ari business kubera ko ukuntu mwavyise urumva ariko twavuze ko ari gusupporting umurimo w'Imana kuko mugani wawe nawe mwashizemo ntimwoyagaruka rero ico kintu tuvuze nkuko ndashaka tuze hano hantu tuhavugeho neza uriya mumenyesha makuru nakwe gusupportinga
uranyumva neza cyane narabahaye n'amatike meza cyane imyidogo je nibaza ko imyidogo yoba handi hantu apana kugitaramo indani kubera iki umenyesha amakuru ntiyasabye ikiganiro ndakimwema sivyo neza cyane mugabo twinjiye ku kintu cyo kudandaza nandeke kuko Paulo yarazinga amahema wanyumvise neza yarakora business Paulo yarakora ama business kandi ama business yakorana n'abantu uranyumva neza aho bavuze ngo ivya Kaisari tube Kaisari n'ivy'Imana tubihe Imana tubanze turyo jambo icyo bari bamubajije urumva bavuze barimo baramubaza ivya obeyeri ivy'amakori n'ibigira 10 avuga ati ibigira 10 ni mu bihe Imana hakirika hama nibaza ko atozi kori naryo muri tange obeyeri niyaza nico gituma uyu munsi naho ufise urushengero je nandikishije ndavuga ati ibi bintu tugiye gukora biratandukanye cyane n'ivyo rushengero canja kwandikisha Gospel Entertainment Limited muri api kandi iyo shaka nari kubinyegeza bikaguma muri church kandi ayo majambo yari kuvuga nkuko yavuzwe no munsi mugabo kubera ko nzi yuko ninabikora haja kubinyegeza muri church ijuru sinzoribona neza cyane kandi hano ku isi nta nivye ijuru sinzoribona nukuri ko nukuri ijuru sinzoribona kandi je ndimo ndaharanira ijuru none barabimbwiye nabo dukorana mebene nabivuga barabimbwiye nabo dukorana ndavuga ati bino bintu biratandukanye bashe biratandukanye so rero abagifise rya mentalite yuko gospel itakwiye kuba business bavyihoza sinova ko ari business comme tel kuko harimo ubutumwa bwiza ariko ubutumwa bwiza ni supporting ariko ari prophet hari gihe amafaranga hona yangaruza natwe turavuga ati kuyagaruza no kutayagaruza kubera ko ari Imana yavuze nkore bino bintu shobora kuyagaruza kuko la fois passée nakoze igikorane gisanzwe tugikora ku mafaranga menshi cyane abantu barambwira ngo kutabwiye tugufashe ndabwira no iki gikorane Imana yakimbwiye ndi jenye ntiyakimbwiye nkore n'urushengero rwose nafata ndinvestinga jewe n'umuryango wanje wose atanze amafaranga dukora igikorane neza cyane hama ndashaka kubwira nyene twungutse abantu 27 bose batasha tabekeye bafise naho sinungutse cyane pe cyane apana bisanzwe shaka duhereze ikiyago cyacu kuri iki kintu gikomeye cyane shaka gusa dufashe kibe clear abantu bagitahura haravuga yuko biye ibintu byo kuvura abantu tugiye mu byo ubutumwa wagiye hari webanze ndeme twashobora bamenyesha makuru yo ntibaze ko baheze amaduhera bitana gateka twavuze ko tuje kwiga so ndabishure neza je ndakora ama platform apana za YouTube apana za ndakora platform site web ndakora site platform za website n'ibindi mu buryo bwo kuzikora ndaziha agaciro icyo nico cyambere kandi bamenyesha makuru ndazi baca baryoherwa nzanye ikintu kiva tugiha agaciro aco gituma turashaka gukora ahantu abaririmbyi badandariza umuziki bakunguka cyane uranyumva neza dukora umuziki ahantu abaririmbyi bunguka cyane iyo platform vuba irakogwa uranyumva twaramaze kuyikorera ese ku ndirimbo twanditse turayikorera ese turabona ko bashize kindirimbo bashaka kunguka cyane gusumbya izindi mbuga zose barimo barakoresha zijya zose muvuga za aho nanjye nzoza aho nawe uzoza rero abajournalist sishobora kuba nakoze platform iyo platform c'indabemera ko muyikandagiramwo ibirenge n'ibirato mutanabikuye kubw'Imana anzurindire gato umuntu wese arafise uko ndashaka kugana bivugene amonetiza namba warasomye monetiza sico gisigura amonetiza ikintu ciwe kandi umuntu wese bibiri ava ngo utagize ubwenge nzoguta je nta kindi kintu nkora atari kwicara gusa nkamenya ubwenge nkaronka amafaranga
uranyumva neza okay arico gituma ukunda kumbaza ngo mbe ukora iki urumva nahura na Landry ukora iki nahura na Simizi ngo kuduha amafaranga ukora iki abanyarushengero bunye nabagacamatse wewe kuzana amafaranga ukora iki y'abantu bagaca bihindura ngo wewe uja kuzimona muze muhanyereke nanjye ndagiri bazohanyereke niya bigitoro gica kiboneka cyatuciye imbiya kikaba amazi hano ojayo urumva kizana niya bakoko idolari rica riboneka twamba bari jewe rica riboneka ikuzimune hakaba habaho jewe cyane tanga kikimaze mbicungu kuki igihugu ndagikunda nukuri igihugu ndagikunda hari umunigeze kuza kwimbyara kwa pase oya ngo arambwiye ngo kuzimu rere ndamugasa ikuzimu wakubwiye ari he ugende mubwire ngo ubu rero ntakiri kuzimu bambe ntakijayo ubabayo kutumbayo ugende mubwire ati mwari mwahuriye ubabayo okay ari abantu bafatanye ibintu bitagira umutwe n'amaguru kabisa so rero man nivyo ndimo ndabwira abantu kudasoma ari kibazo kutavuga ati bino bintu ninjiye muri kanda vyige ndimenye ivyari ivyo biragorana cyane ibaze nk'umuntu w'umujournaliste ashobora kuza kumu artist ngo nuze twifotoze umuririmbyi artist agaca yifotoza n'uwo muntu akaruni kabi gakokono niki ni byiza nico kintu urakome ivyo none azoze ndayemubwire neza cyane muraba mumva iyi ni message ikomeye cyane ya Prophète atanze kabisa umujournaliste akaja gusaba ifoto umuririmbyi imagine uravyumva okay ndashaka tugisigura neza ugasanga umuntu araje Prophète ndashaka twifotoze izina ryanje yitwa Prophète je ndimo ndivuga abartiste banyumve namwe bapromoter kandi mu nyumve ubatse izina imyaka 6 ubaka izina imyaka 7 ubatse izina imyaka 10 urimo urumva wateguye calendar babati jewe shakubaka izinuko gacu usanga umuntu araje ngo twifotoze how come ndaguha ifoto even I'm Prophet I can't urusha kwimwima to do what posting bimudugirize platform nzi kubw'Imana nagenda itore kuri platform yanje ayishireko iki nico cyitwa gutandukanya ibintu ikibazo nico cyakinde mwaciye mwido turimo turazana abanyarwanda abarundi bari ivyo bintu ntibabikora abanyarwanda ndimo ndigisha because I'm prophet ego urumva ndiko ndigisha aba journalist b'abanyarwanda ntibigera ubona bari ko barasaba ifoto aba artiste b'abarundi ntibigera nivyo ushatse kuvuga ivyo byose ntibibaho bikaba posting ifoto yawe umuntu imbuga zawe zirahari bayikure ku rubuga iwa bayikure ku rubuga iwa Prophet je ndakuze ikintu uvuze ifa abarundi tumenyere kuhindura kwigishanya narakubwiye nkiza ndashaka amenyesha makuru mwese neza cyane twige kabisa ndashaka abartiste bose twige sibashaka amafaranga nibaze twanze twige okay twige kwanza hama ibindi bizozizana kabisa Prophet yavyemeye uko niba ko kumusora zigendirimbo ziryoshe kujya urumva hakaba ari n'abandi bantu barimo barava hari yabaza ngo musohora na makolab cedire harimo amayere muri murakora okay sawa mukwiye kumenya bo muri ivyo bashaka ngo ni je na Dristi ko turabivuga uyu ni Prophet ariko arabivuga jewe ndabivuze bingweho jewe naciye mu ishuri ndiga canja gusenga nditotomoye ndasenga igihe nari umuvuga butumwa nta wantumiye urumva izina rirakuze ngo ndagutumiye mako nkandi igihe uzobona sotse ngaha ngiye Dubai nja mu rushengeri wanje igihe uzobona mvuye ngaha ngiye gukora igikorane ntanga amafaranga turi ingorane abarundi baca byita ngo nubwishime subwishime tume turigishanya ingorane
ikibazo nyene faiblesse umviriza complexe umuntu bavuga ngo ni esprit d'infériorité baba bafise. Iyo esprit d'infériorité tuyikureho dukore amaboko mu mpuzu. Dukore handi to blending ikintu twe dushaka gukora. Neza cyane. Blending ikintu cawe. Uranyumva? Kandi mu blending nivyo byose nitwe twese twose wumva. Yes. Just nyakuja mu bantu muga nta muntu ashaka gufata ifoto. Jewe ndaguha ifoto ya kamera. Baragukamera muri film. Oya bijya nivyo bari bateguye byabo, ivyo bateguye byabo, ivyo tuzobigirikaho hano. Sivyo? Rero ndakumvishe neza. Ifoto yanje uzobona hanze. Ni ifoto nziza mbana fotesha kamera. Iyo kamera hari amafaranga nayiguze. Wow. Cyangwa iyo foto wanayirisha. Iyo foto wanayirisha. Okay. We wanzaniye abakiriye. Barashaka ko ndabagira iki publicity. Isaac. Abantu nkabajya ntuzose kubazana. Batumva ibiganiro by'umuntu w'umugabo. Babyumvise neza. Cyenda kuze cyane kiyago dukoranye pe. N'abantu n'abartiste bavyumva. Mbese n'abantu bavyumva bari hirya no hino. Utoye umuntu. Cyari ikintu kintangaza. Ukabona yamashira hamwe aca komera. Boom, yatoye ifoto y'umunyagihugu tutazi. Bagacacumeka. None ivyo bintu ndazobiraba. Mumbabarire ndavuga kuko aba bantu turabana muri society ni n'abagenzi bacu. Shirako Fizo, shirako Satpi, shirako Isaac, shirako Andri Promote, shirako Hozi n'abandi. Shirako abantu bamaze kubaka amazina kugira ikintu bakibonye bwa wow. Je bintu ndabibona ngamwe ibi bihugu. Ingo tuji Buganda Chameleone nukuri. Ivyamamare byabo mu Rwanda urabona ba Bruce Melody ibaze nk'ubukacamani yarapfuye batamu blendings ningeri mwajya mwarari cyamamare bari kuba bamaze kugura ifoto y'ubu bari marayikoresha abavyeyi bewe bajya. Wow. None alia uyu munsi magafata ifoto ziba zikora ama publicity. Imagine. But they don't know the business they are in. They don't know the business. Nikuja kuntu abarundi tutemerana niko navyita. Sinova ngo twemerana icyo turimo ntavyo tuzi. Okay, byose biranashoboka. Kutamenya ivyo turimo no gutemerana hagati yacu no kudahana ama opportunity. Ama opportunity sivyo. Jewe ndabizi ko Primozike boyikora ikajyoha. Byateguwe n'umuntu muzima. Ikajyoha atamunyamahanga yaje. Bazi bampamagara ndabemereye for free. Ubereke for free. For free ego abantu ndabazi baca guca imanza ngo yavuze Primozike. No my friend. Duzu ubwenge tubushire hejuru kandi yoyo kandi abantu boze kandi no kubwinshi. Urakoze cyane. Nagira mezi kiganiro ariko nagira mezi kiganiro kuraka kabazo nagenda kubaze uniko wari ucisha. Rero aba journalist Jeffes urubuga ugo rubuga uyu munsi urika abantu 500. Yegwitwa gute? Abantu bazorabira ko show. Aho bazorabira show uca tubipininga munsi. Okay. Sivyo? Muje munsi muraza kubona ahantu abantu 500 bamaze kugura itike. Wow. Unako aho hari ejo tutaraja muri ntuze nituza bogezeho. Abantu 500 bamaze kugura itike. Bace basanga twabashize kuri Facebook. Byace bizagenda gute? Bace biyumva nabi. Nibaza kubisanga twabashize kuri YouTube bashabaza kubwira. Bace biyumva nabi pe. Kandi nabantu banje. Urumva? Barabi ibintu bavuga tukubira abatwaye nyene. Voilà. Nabandi ni muri muzi duterame. Duteze imbere igikorwa cy'Imana nuko. Ahubwo reka ntumire. Nabantu muvise ibindi bikorana. Muze mushorere platform ndaba. Urakoze. Ikindi kintu nashaka kuvuga. Abantu benshi barambajije kubera iki itike tuzisohoye kare. Ntiziza kupiratwa. Bazipirata. Katugonge Ceci ko ntacakiri. Ntacakiri. Izi sintoki. Zinintoki. So biza kubicaha ko washatse kubigira icaha. Kubera ko yagiye. Rero ikintu no kubwira gikomeye cyane. Tike nishaka gupiratwa. Nta muntu numwe ashaka kuyipirata. None mu Bwongereza kogamana yaje mu Bwongereza ntibasohora itike
izo kwinjira mu mezi 6 mu gitaramo ego kitaba pirate murapiratiza abandi izanje ntizipirato nije nazikoreye uraba hakirura abatumye ahubwo abahaka genda mukore genda Grize rafite ikere murondera ibaye wanagomana nageye na photocopy akikora photocopy cinabwira ati iyo wayikoze photocopy umubugwa neza wihangane vraiment uri umuhinga Imana mujiri guhumugisha ahubwo abantu mudufashe ntimusuye kuja kugura amatike hanze ko itike basigaje kuzigura hanze muze muradushira n'udufaranga duke oya navuze amatike kuza abantu bakora ibiteramo ntimwerigwe muja hanze nimudushorere kubashorera amatike gute bazoze baradushorera amatike yo kwinjiza abantu mu bitkorane mu biteramo mwebwe murakora amatike professionnel naho yadanaza ukwezi niyo yo b'imyaka 5 nta muntu ashaka kuyihakira Prophète akarukara kazi yego amadiraraje pe kuko urumva hari abantu batinya kabisa gukora amatike kuri izo mvu so rero ivyo bintu byavuye hanze oya kuko je nashitse Dubai kubera ico kintu stade nayimenyeye mu Burundi navyigiye mu Burundi Imana mujiri guhumugisha amen nuko fait mu guheraheza rero itandukaniro ya fake prophet na vrai prophet niye Bibiliya bivuga neza twifashishije Bibiliya n'umunanura ibintu by'ibinyoma ntibisohore karasi harababaje ati kubera iki muravura abantu bagakira abantu bamugaye niki mwofata umwanya mukaja muraja nko mu bitaro maro Khalid aro benshi baryamye mugene mu masengere bavyuke batembere abagwaye baremvye bakire ngo bajya muzana mu bitaramo mwabipangiye Isaac amajambo arakunda kuvuga cyane Isaac nino jambo Yesu yaravuze ngo turikoresha ariko reka ndarikoresha Imana imbabarire ujya kutagira ubwenge biragatsindwa ababivuga nta bwenge bafise donc ni muri iyo nzirimo ya kabiri donc uno munsi twaganiriye kandi bazi kubiko twaganiriye nk'abajama kandi twanabiteguye kuba dukitagura turimo turigisha ntibaze kunyumva nabi ikindi naco kigira kabiri kudasoma biragatsindwa bibi cyane kudasoma biragatsindwa kwigira injiji navyo nyene biragatsindwa reka dukoresha n'amajambo abiri kudasoma biragatsindwa no kwigira injiji biragatsindwa gatatu kuba wasomye ikintu ico kintu wasomye ntucibazeho igituma baracanditse navyo nyene biragatsindwa rero hano Yesu yaramuvuga butumwa nta bitaro byari bihari Bibiliya yose ku bitangaza 37 Yesu yakoze nta na kimwe yigeze akora mu bitaro nta na kimwe yigeze akora uwo muntu atamubwiye ngo nuze ndagwaye Isaac uze kunzanira umurongo aho Yesu yagiye kuzura umuntu batabwiye ngo kanakara turashaka kuza kumusengera ucumbwira ahantu Yesu yagiye agakora igitangaza uwo muntu atagiye gushaka ico gitangaza kuri we nta rero nshuti ubu jewe nitoye nkaje mu bitaro uce bantera amabuye abagwayi bonyene hari abatavyemera urumva byo cameraman nibanga ryo gukira ubanza kwaza kwemera ivyo ugira oya je byose ndavyemera oya je nizera umugwayi simaka yizera none wowe kwizera gutugwara atari ngombwa rero yizere umva mu bitaro ni sawa bakwakwanya urumva ndeka kujayo icyambere coco tureka kujayo ni mu bitaro vya leta kandi urumva bahise izina ko ari mu bitaro ahandi naho bahise muri eglise ahandi naho bahise muri eglise kandi hajya mu bitaro ahandi naho bahise mu bitaro bahise mu isoko ahandi naho bahise mu mashuri kimwe cyose kirafise igicaniro kiriko kirakorerako niyo mpamvu hari ku bufumu no muri eglise urumva rero muri eglise naho icyo gituma Yesu yavuze ngo kaze abarushe
n'abaremerewe ndabaruhura we nyene yabwiye ati nimuze apana ngo abakurikire naje tubaga ati kaze uyu n'umusi wo gukira ingwara no kubohoka sawa c'est tout umunsi w'igitaramo ni itariki 23 hajya kuri Ceci kugira ntakumvise neza nakumvise Yesu ntiyigeze asengera umuntu atamubwengwa agende kumusengera naje turavuze ati abashaka urubohoka no gukira nibaze muri eglise mbega eglise yabira amaje Ceci baze kuri Ceci itariki 23 igitaramo kizotangura sangapi igitaramo kizotangura 16h saa 10 y'umutaga ibintu byameze neza cyane murahawe ikaze rero abakira bazokira babohoka yego tuzofata umwanya iminota 10 yo gusengera abagwayi urakoze cyane iyo ntirenga kuri jena mana hejeje byose amen urakoze cyane je nitwa Isaac Classic Prophet ndagushimira twaze neza hama abashitsi bacu banda badufatira neza ari n'ubumenyi bosigira abiwacu babahereza ubumenyi it's fine bafashwe neza cyane baramaze guhura bose hamwe abartiste bose bazohura muri iyo oya barahura uyu munsi okay so nice tugira uko ariko bambwiye ngo Ceci bivana nawe ngiro vyumva bivana no kuntu umuntu yafashe muri corona twese ko twagira uko bataca bava ngo turi mu byaha Turi twaza classic turi na Prophète MODEST twaza byinshi cyane by'igitaramo n'ibintu byinshi by'ubuzima bwiwe mwavyumvise je nitwa Isaac Classic ni Isaac TV Drizzy niwe ari kuri kamera undi musi bye bye ciao ciao Isaac TV. Oh.